yitwa twirinde coronavirus n'umuririmbyi Sadbi. ino ndwi ni indwi dutanguye twibuka incungu Chancho Miss Ntaryamira Cipriano discipline mu ndege discipline mu kazi ijambo rya discipline cyari tujana muri coronavirus. Top Corona best way team muri Master Music and COVID-19 yitwa Rukumbi wa Downtown Tony Wewe by Jackson Yusuf. Imana ni nziza ubumwe n'akaranga bagize ama etat civil. Ibindi byahabaye ni bijanye na Fondation y'Imbabazi. BTV Burundi presents B News. B News. B News. Bakunzi ba televiziyo yacu ariyo yanyu mukunda cyane ya BTV, turabahe kaze mu kindi kiganiro cha B News. Ni kiganiro mushikirizwa ibitari bike na cyane ibijanye na entertainment. Turi kumwe rero na jewe DJ Rafa, tukaba turi kumwe na mugenzi wanje ariwe Spoxy. Ndagwaye kaze ndakuramutsa muri kino kiganiro kindi cha B News. Murakoze cyane Rafa, nanje ndakuramukije ndakwifuriza indwi nziza. Ndamutsa n'abari ko baradukwirikirana bose aho bari hose, yaba badukwirikirana ku mbonesha kure BTV canke abadukwirikirana biciye kuri YouTube, turabarakukije bose. Egome ndibaza weekend yagenze neza na cyane hirya no hino aho mwashowe kugenda. Yego cyane vyagenze neza, hari imanza zitandukanye turaza kubabwira n'izabagenzi bacu bagize ama etat civil. Egome ino ndwi ni indwi dutanguye irimo ibitari bike, ariko kandi twibuka neza yuko twibuka incungu zibiri. Reka tuvuge Chancho Miss. Chancho Miss ni umwami w'umuziki w'u Burundi. Izo ntawe ubiharira. Yego Chancho Miss beshi bamuzi ku ndirimbo zitari nke ntacica nk'irungu Burundi, sokuru ya mugabo, Paradox n'izindi. Ariko kandi uno munsi niho twibuka imyaka 26 irangiye nyakwigenderanye n'icubero mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Yatwaye ikiringo kingana gutera amezi atarenga 3 ni Ntaryamira Cipriano aho yitavye Imana hari mu muri 1994. Urufite imyaka ingahe? Nafise imyaka 2. Ego cyane. Ico tuzokwama tumwibukira ko ni ijambo discipline mu ndege, discipline mu kazi, discipline mu mashure, discipline hose. Natwe discipline ku kazira. Discipline no kuri microphone, ariko kandi iri jambo rya discipline cyari tujana muri coronavirus. Aho dushaka yuko abantu bose bagira discipline gukurikiza amabwirizwa. Twama tutangura ikiganiro tubibutsa uno munsi tufite indirimbo nyinshi, ariko kandi tuza kubigaruka kuko hariho imwe ifise amasanamu muza gukwirikirana ivyo twababwiye byose, muza kubikwirikirana mu munota n'igice. Yes, mu ndirimbo yitwa Corona ya Natasha Labamba. Ariko nkuko vyama rero Rafa, twababwiye ko uno munsi n'umunsi twibuka incungu. Murazi ko ivyaranze Chancho Miss ni vyinshi cyane, nitwo bivuga tubiheze. Cyo gituma tubatumiriye gwava mu bikurikirana mu gice ca nyuma muza gushikirizwa na mugenzi wanje DJ Rafa, ababwire ivyamuranze, biography, vyose ni mu mpera za kino kiganiro. Ariko nkuko vyama dutangure tubabwira uturirimbo dushasha. Mu turimbo dushasha turafise indirimbo yitwa twirinde coronavirus. Iyo ni indirimbo yasohowe nande n'umuririmbyi Sadbi, yasohotse ku munsi wa gatanu mu masaha yo kumugoroba mwijoro. Twirinde coronavirus ni indirimbo iryoshe cyane, akabyo kameze neza. Nibaza ko bonyarukira kuri chaîne we ya YouTube muka ikurikirana, igeze ku ma views arenga 8,000. Yego ariko kandi Stop Corona ariho best way team. Numugwi ugwizwe na King Prata n'abandi baririmbyi bashika kuri 5, aho tubona ko ni King Plata na studio yo baguma baboneka mu ndirimbo zitari nke za coronavirus. Ni indirimbo igira ku ya gatatu kumbure. Kumbure indirimbo ya mbere yari indirimbo bakoranye na Bidondo.
iyi ya kabiri bakoranye na Nyota Safi, Nyota Boy, ni Nyota Boy. Ubu nabo bakaba bakoranye indirimbo umugwi wose wa Best Way, indirimbo yitwa Stop Corona Virus. Nayo nyene nta masanamu ifise, murashaka kuyikwirikirana kuri chaîne yabo ya YouTube. Ariko iyi ndirimbo nyene yitwa Stop Corona Virus nyene ni indirimbo yakozwe hariya muri Master Music, ni initiative ya Ingomag, aho ubona ko iyo initiative mbere yatanguriye igihe twari hariya mu nama yaremeshejwe na Mel de la Ville. Yego cyane, aho hari hatumiwe abaririmbyi, hari hatumiwe abantu batandukanye bakomediye n'abandi n'ugwaruka n'amashirahamwe ashinzwe iby'ugwaruka. Aho Ingomag ubwayo yavuze ati tugiye guhagurukira kino kibazo ariko dufashanye n'abaririmbyi. So iki gikorwa rero cyakozwe ni ico cyakorewe kuri Master Music. Yes, Master Music yaremeye audio, BTV nayo yaremeye amasanamu. Nibaza ko twari turindire ko kumbure audio isohoka hama nigikorwa nibaza ko dushobora mushobora kubona amasanamu yacu vuba cyane ngaha nyene kuri BTV. Hama ni indirimbo yakozwe n'abaririmbyi batandukanye duhereye kuri Akesdan, Akesdan amwe na Shani Queen, hamwe na Moses Brown, Masterland, Estanish, amwe na Magaba, Arnovich, Alipe, MB Data, hamwe na Satbi. Na Satbi kandi aragaruka. Ego ni indirimbo mushobora nayo nyene gukwirikirana kuri YouTube kuko itarakorerwa amasanamu. Iyo channel ya Master Music ushobora kuyikurikirana iyo audio. Aho ushobora gukurikirana izo mpanuro ziri mu ndirimbo ya Stop Coronavirus. Imbere yaho hari hasoyetse akaririmbo kitwa COVID-19 by Burundian All Star, aho tubona ko nakarimbo kakorewe hariya muri Wana Records, karimwo abaririmbyi nka Miraculo, Black G, Dog B, hamwe na Shani Queen, hariho kandi na Frank Duniano, hamwe na Gentrino. Yes, murabona ko Shani Queen nawe nyene aguma garuka hose. Yagarutse kuri ndirimbo ya Master Music, yasubiye kandi muri ndirimbo ya Wana Record. Yes, tuvuye ku turirimbo twa audio twa Corona, dutandukire kutundi. Hari kandi karirimbo kasotse kitwa Rukumbi, umuririmbyi yitwa Fernando Best ari kumwe na Dolphin Dankara. Dolphin Dankara twareka kumwumva no kumubona mu ndirimbo Urantiwa ya Aimable Tayaya. Yes, durangirize kuri ako karirimbo kitwa Downtown by Abina Belle ari kumwe na Roma Mkatolika. Roma Mkatolika ni umwe mu ba rapeli bakomeye cyane bo mu gihugu ca Tanzania. Ariko mu kano kanya ari hariya mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho tumva yuko ari mu mashuri ariko ariga. Ego ndibaza Abina Belle yashoye kandi kuronka uburyo bwo gushobora gukorana na Roma. Ego cyane, aho tubona Abina Belle n'umuririmbyi tumenye vuba cyane. Twaraberetse kwanza indirimbo ari kumwe n'undi muririmvyikazi, indirimbo yitwa Chomeka. Hama acara kora indi ndirimbo yitwa Ndagushaka. Ubu yatuzaniye indirimbo yitwa rero Downtown. Nibaza ko amasanamu nayo nyene umengo sikera cyane kuko ntihenze, umengo bari babishiriye ko rimwe ariko babaye barakura ko amasanamu gatoya. Babaye barakura ko amasanamu, ndibaza ari ibintu bashaka gukosora. Kumbure tugiye kuyabona vuba cyane. Yes, dutandukire ku turirimbo rero dufite amasanamu duhereye ku kitwa rero Corona entre parenthèses COVID-19, aho tubona ko nakarimbo kakozwe n'umuririmvyikazi Natasha Kanako kasotse mu gaturuturu ku munsi wa gatandatu muri weekend ku munsi wa gatandatu. Aho ubona neza yuko audio yakozwe noyitwa Yakulida Magic. Hanyuma amasanamu akaba yakozwe na Karim Fisto. Tubamesha ko ino ndirimbo audio yayo yakorewe kuri Hotel Club de Lac Tanganyika. Ego muri ya studio nshasha muri aho ni Wana Record. Ariko Wana Record yari muse yari deplacé kuri Club de Lac Tanganyika. Natwe tuzoyihamagara ngaha yideplacé muri BTV idukore indirimbo ya Yarafana Spokes. Apana ya Spokes na Raf. Yarafana Spokes. Ngenda narayanditse gusa asigaye ko narabuze amafaranga ya studio. Mwiye indirimbo narayanditse. Oya tuzoyiriha nta kibazo. Yes, akaririmbo rero kitwa Corona ka Natasha kamara umunota n'imisegonda 34 tugakwirikirane gatoyi karimwo ubutumwa bagerageje kwegeranya mu munota umwe n'iminota ubutumwa bwose busabwa n'ubushikiranganje bijeje amagara y'abantu hamwe no kugwanyikiza ruhonyanganda cya sida tubusanga ngaha muri no ndirimbo muri no ndirimbo bwose buri ngaho amagara
kunimeri jana na chumi n'indwi. Inyuma ya corona covid-19 ya Natasha tubandanye n'indi ndirimbo ni indirimbo yitwa Ni Wewe by Jackson Yusuf. Yes. Ino ni indirimbo ya gospel music uno muririmbyi Spox urashobora kutubwira gake amateka yiwe. Yes, amateka yiwe ntiturayamenya cyane ariko ni indirimbo twarungikiwe na Don Brighter haro kandi n'uwitwa Kalfan yashoboye kuturonkira ino ndirimbo tumaze kwirungikiwe n'abantu nka babiri batubwira tuyu n'umurundi wacu aba hariya kandi akora uturimbo twa gospel turavuga ati reka tuyabeshikirize kumbure nitwagaruka mu bindi biganiro tuzatubabwenyesha amwe mu mateka yiwe. Yes, dusabere mu binga bw'ivyuma nayo nyene bayiducishirizemo gatoyi dushobore kuyikurikirana. Karimbo dufise na karimbo kasotse kuva mu ndwi iheze twarakoze ibiganiro bitandukanye ariko hari ikiganiro twaharije inyifato y'abaririmbyi mu gihe ca coronavirus kumbure twari kukaberekana ko karimbo kari kahari konyene na karimbo kitwa Imana ni nziza ku muririmbyi yitwa Emi Pro bakoranye na Abel. Ni indirimbo kandi yagiye kuri chaîne zabo zose ariko kandi bari kumwe n'undi mukobwa bose hamwe n'abaririmbyi batatu. Abaririmbyi bagira kuri batatu bashoboye gukora ino ndirimbo aho bagiye mu Cibitoki ca Rugombo niho bashoboye gukora amasanamu bino bibanza muri ko murabona vyiza cyane ni hariya mu Cibitoki ca Rugombo. Reka rero dusabe mu binga bw'ivyuma bashoboye kudishiramo tushoboye kuyikurikirana. Yeah. Imana ni nziza, Imana ni nziza. Iyindi ndirimbo ikurikirana indirimbo yitwa Ubumwe n'Akaranga. Yeah. Ni indirimbo yakozwe n'uwitwa Kaya ari kumwe na Ndega Spox. Ari kumwe na Ngari canke Ngari sinzi uko barivuga ariko ngerageje kuraba uyo bita Ngari namwitiranje n'ubuntu yitwa Pisco yahoze aririmba mu Ntatana. Azimana umuntu sinzi ko yoba yarahinduye izina kumbure bariko baramubona muri Zimana bariko baramubona no muri ubwo koko siwe turaza kubaza birashobora kuba ariko na karimbo kakorewe remix. Yeah. Murashobora kuba mukazi ariko ni karimbo kakorewe remix n'uyu yitwa Kaya ari kumwe na Karanga. Yes. Ego na karimbo nako nyine twanonse ubwa mbere duciye kuri mugenzi wacu DJ Theo hariya mu gihugu cy'u Rwanda kuri Contact TV turamukira mukije cyane. Yes, turamukana na Christian Interetse asanzwe ari mutoyi wa Kaya Freedom. Ubumwe n'Akaranga basokuru. Akandi karimbo dufise na karimbo kitwa Show Me ku muririmbyi yitwa Paterne HP. Ico turiko turabona nuko uturimbo twinshi dufise ngano tw'abarimbo bo muri diaspora na cyane tukaba tuzi kumengo hariho ibikorwa byari byarahagaze byinshi na cyane uratse ko mu biganiro biheruka nta ndirimbo shasha twari dufise Rafa. Yeah. Nta ndirimbo shasha twari dufise ariko turazi ko na coronavirus yabangamiye cyane ibihugu byo hanze aho muri kano kanya batariko barava mu nzu bari mu confinement ariko turabona ko bariko batangiye kuza barasora indirimbo. Ndibaza ni stock bari bakoze barabona rero yuko ikinco gihe bivanye nuko atakindi gikorwa bariko barakora ni bariko baraja mu buzi bwabo barafise ama stock y'indirimbo rero nakanya kugira ngo bashobore kuyarekura kugira ngo bashobore kumbure ni yahera coronavirus bazoshobore gukora izindi ndirimbo. Ego na cancana ariko ni Jenny nico nahamagara n'abaririmbyi bo ngaha ko coronavirus turavye impanuro dushikirizwa n'umushikiranganje w'amagara y'abantu aravuga ati nitwihebure tugerageze gukwirikiza impanuro ariko mu gihe atarafata kumbure ingingo izina ziriya turashaka kubandanya ibikorwa dutekanya ariko kandi dukurikiza impanuro zose dusabwa. Muri bukaneza noko na football ari nama yabaye irabandanya bavuze n'umushikiranganje yarimo nta kuntu bashobora kubuza inkino abantu bakine gusa ariho ibintu bya fair play. Hariho utsinze igitsindo nta bya bintu byo kuyambirana cyangwa bya bintu byo gutangura amasengesho mukaca mugira uku. Baravuze ko hari ingingo zibereye zafashe kugira donc nka stade Intwari ntibe imwe muyo
bituma kiza coronavirus bagihanahana ku bwinshi no kuvuga rero tugerageze tubandanya abaririmbyi ntimuje mu gacerera mubandanye mukora turazi ko hari indirimbo ya Wacky Boy ari kumwe na Colido Magic nayo nyene yasotse mu ndwi iheze ni vyiza cyane Akes Dan Domem nawe nyene yasoye indirimbo uno munsi ku munsi wa mbere nibaza ko tubatera intege ku mwokora mukabandanya imirimo kumbure hama natwe tukaronka ivyo dushikiriza ya ni mubandanye mukora ntimucike intege ariko kandi coronavirus ni ingwara nk'izindi nikiza nk'ibindi ibiza byinshi byaje zakorera imigera myinshi sida turafise amagwara adakira za kanseri diabete n'izindi ni kuvuga ariho abandi bantu benshi batubwenge ukacu usanga coronavirus iri mu mutwe yabo ariko gusa ntirashika mu mubiri so turashaka neza yuko ninjire mu mutwe coronavirus igume hanze hanyuma tubandanye dukora ubuzima bwacu busanzwe hanyuma ubuzima bubandanye rero turabandanya na kino gikorwa cacu tubandanya nino ndirimbo uririmbyi yitwa Pattern HP dusabe mu binga bw'ivuma bayidushire ko gatoya turabona ko bariko barakora na cyane cyane abo muri diaspora muri diaspora bitumwe nuko kumbure bari mu makonfinima benshi bakaba barashoboye no gukora indirimbo zitandukanye so bagize stock ubu ni gihe rero cyo kuzisora kumbure ko bariko barazisora kubera bafisa akanya ko kuguma muhira ego ariko kandi sinibaza yuko bagenda kuzikora kuko ntibashobora kuja mu location mu gihe batafise umwanya wo gusohoka baja gusohoka ari ibikorwa byangombwa ari kurondera ibifungurwa canke iyo bagiye kwa muganga gusa urumva rero ko canke abagiye mu buzi dukwirikira akarimbo kitwa Tupendane ka Junior Musa kumbure mu biganiro bikwirikirana tuzatubabwira neza wariwe hama tubandanye igano cacu ca B-News tupendane tusibagubane Igome kumbure duhereze kino gice cacu c'indirimbo shasha mu gukurikirana indirimbo yitwa Tell Me ya Mokenzi ni indirimbo yasose kuva ku munsi wa gatano ngaha nyene exclusivité ku kiganiro citwa Friday Light Show hanyuma ija kuri channel ya YouTube ku munsi wa gatandatu bukeye ni indirimbo ikiri shasha muravyumvise byinshi yarabivuze yarabisiguye ngaha mu kiganiro muramubaza nibibazo abashoye kumubaza kumbure Xbox nayo nyine dushobore kuyikurikirana Yes dutandukire rero igice ca kabiri navuga ati c'amakuru y'ivyaranze ivyahabaye ino weekend yaranzwe cyane Rafa na Etat Civil z'abagenzi bacu umwe n'umumenyesha makuru undi n'umuririmbyi ego umwe n'umumenyesha makuru umwe n'umuririmbyi abo nabo ni Ngabo Hamis asanzwe akora hariya kwisamiriza Buja FM mariage yiwe ni muri uku kwezi kwa gatanu urumva ni vuba cyane undi muririmbyi yakoze Etat Civil ni umva mvuze ngo undi muririmbyi hajya twibuke ko Ngabo nawe yaririmbye yarigeze kuba umuririmbyi hari indirimbo ari kumwe na Obelix ni indirimbo ya kera cyane ni indirimbo ya kera ariko ubu rero akaba yihariye ivyo bintu by'ubuhinga bwa none Yves Kami rero ni umuririmbyi asanzwe akora uturirimbo cyane twakaranga aho tubona ko yashoboye gukora Etat Civil benshi bamuzi ku karimbo kitwa Samandari ni nyuma yaho avuye mu gihugu ca Tanzania yaramazeyo igihe kinini ariko arakora ibikorwa bitandukanye vyiwe n'umuziki asanzwe kandi yigisha gitara ama instrument ibintu bitandukanye n'umwigisha musanzwe muziko yigiye ibintu bijanye n'amategeko akaba kandi no mu gitabo ciwe yashize habona yagize ico tokwita memoire kuri droit d'auteur numwe rero mu bahinga dukeneye cyane muri kino gihugu cacu na cyane mu kugira ngo bazoshobore gufasha abaririmbyi kugwanira agateka kabo ivyo bita droit d'auteur tubakeze cyane kumbure nabo nyene ifukamazo tumenyesha igihe c'ubugeni neza cyane ibindi vyahabaye Rafa ibindi byahabaye ni bijanye na fondation y'Imbabazi bama bakora kino gikorwa cyo kugarukira abagwayi kuri kwezi mu kwezi gweze bari hariya kuri Rwakarez kuno kwezi naho ku munsi wa Mungu bagendeye hariya kuri Hope Hospital hariya mu Ngagara aho tubona ko bashoboye gutanga ivyo bari bagiye bitegekanije
mu mfashanyo batanga baratanga ifungurwa utubahasha rimwe na rimwe canke bakarihira abantu bashobore kuba baragitswe imbohe cyane kubera uburyo bwo kusohoka ibitaro. Ni igikorwa c'imbabazi nkuko iyo fondation yitwa fondation y'imbabazi. Turabateye intege cyane. Turabateye intege kugira ngo babandanye ico gikorwa. Dushimira n'ababandanya babafata mu mugongo ariko kenshi turazi ko baba barisopa mu buryo bwabo kandi baba bahaye ikaze n'uwari we wese afise umutima w'imbabazi wo gufasha ashaka kuja muri iyo groupe kumbure agaterera hama bakagura uwo mutima wo gufasha. Yes, Hope Ngagara nawe Hope Hospital mu Ngagara hasanzwe bakora Kiki muramuzi asanzwe ari umukunzi wa Vishu aho tubona ko asanzwe nawe nyene ari umuganga hari ya nyene kuri Hope Hospital nawe nyene akaba yarafise anniversaire ku munsi wa gatandatu tumubwiye joyeux anniversaire impundu ntiburungwa ariko kandi kuri uwo munsi nyene hari anniversaire ya Sultan Suleimani asanzwe ari SS Enterprise umuntu asanzwe ategura n'ibiteramo bikomeye cyane imbere ya Belle Harmonize Rafa Paswara kibonye Fally Ipupa n'ibindi bitandukanye. Spox ndibaza turangize kino kiganiro cacu. Turabashimiye dushimira n'abariko baradukurikirana bose tubayisango ryo gukurikira ariko kandi turaha ikaze abantu bose bafise ibidandazwa bashaka kumenyekanisha ibyabo yaba amashira hamwe ya leta cyangwa amashira hamwe y'abikorera utwabo turabaye kaze imiryango iruguruye n'abafise ibiteramo bitandukanye aho bizobera zabo ubugeni canke amadote ama anniversaire ama kitchen dawa kitchen party n'ibindi baby shower turabahaye kaze kugira ngo mushobore kuza tuzoshobora kubafasha hama babandanye ivyo byose mubikora mwibuka impanuro ngendegwako zituma twikingira ikiza ruhonyanganda ca corona virus. Tubashimire rero Spox tuvuge tuti bye. BTV Burundi presents B News. B News.